Itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho Uburundi bwacu bwatigwa. Kwikukira si tariki ya mbere mukakaro, kwikukira ni buri munsi muri wewe. Misho sugomba kuvyuka wikukiye. Ukikwikira none wamara kwikukira ukikwikira. Kiyambika neza ugafungura neza ukaja ku kazi. Ukaba ufise rero kwikukira kwawe, ariko wiri umuhira ntuburi kukira. Takazi ufise uri kuraganya ntuburi kukira. Ariko ukunda akazi, ukunda iterambere ryawe, ukunda umuryango wawe, bizokugeza no ukunda igihugu cyawe. Wenda umuruho dufite nawe uzashira, wenda ibibazo dufite nawe uzashira, wenda we ibibazo ntibishira, ibibazo ntibihera, ibibazo ntaho bija, ariko iyo uhumurije uri muri ivyo ku mwanya wiwe ko mwese ruva turakura korona mu kugira ibibazo no mushobora kubuta bifise nutwengu bifise kuko nawe bishaka kucabi ejo mu gitondo bigushikira ko ikibazo ntikigira umupaka. Sindi gihume sindi mbwanda umuntu nk'abandi kandi ifise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi, nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi, nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndakubwira ko juste yale cadre for more like black mansion black. Bwana kamera mwitu musaza turi mu bibanza ndala plus turi ahantu heza cyane hite kugasaka kwa ina runyonga njizi kugasaka iwabo w'Imana turaduga tukabasanga iyo bari ibutanyerera mwitayishakiye SAIDI BRAZZA umuziki wa mwize SAIDI BRAZZA kwini poem idasanzwe niwe mutumire uno munsi imyaka irenga 33 ari muri uno muziki guhera mu gihumbi kimwe amajana 1990 ntibikamaze gushikako vyamujemo gutegura yitawure nk'umunyamuziki adubu tumaze kudushikiriza inyuma y'amezi make yagarutse mu gihugu comeback kwiwe abarundi bayitege kwiki ni kimwe mu bintu tuza kuganira kuno munsi ndakuramusa SAIDI BRAZZA. Yes I murakoze cyane umukubito umuhushulo ndanezerewe sana kabisa kubona nageze hano mukanyikira neza ndi ahishakiye SAIDI BRAZZA nk'abandi muririmbyi w'igihugu w'amakungu nk'abandi muririmbyi w'amakomine w'imicamo ndi muririmbyi w'ahantu hose ndirimba amahoro n'urukundo mu bantu nk'abangihowe cyane kubona munyakire muri iki kiganiro ciza cyane kuri umukubito TV. Queen poem idasanzwe twamaze kuza. Karibu sana kugasaka kaina runyonga kugasaka kaina runyonga kugasaka kawe kaina runyonga iwabo w'Imana kugasaka keza kaina runyonga bivuge cyane Queen poem idasanzwe kugasaka kaina runyonga udakunda aho yavukiye ntabayikunda ukunda aho wavukiye hagukujije hakagushikana aho ugeze no munsi shimira umuryango ariko shimira bwa butaka bateragiyemo kajumbu bateragiyemo kagori naho ukaronka igifungura yanka yanyure yariye bwa bwatsi ukaronka amata yo kunywa hahantu wavukiye abara ahantu hakamaro gose ugomba gushira mu butima wawe utazoshobora kubibagira aho ugiye hose. Queen poem idasanzwe Rastaman kubatabize ngo Imana irigwa handi gataha ibutanyerera ingozi iwabo w'Imana. Queen poem idasanzwe SAIDI BRAZZA imyaka 33 uri mu ino game ni kintu kirekire cyane. Ikibazo cya mbere SAIDI BRAZZA yumvise mu ryari ko afise Imana yo kuririmba? Urumva je navukiye ingozi deja itariki 10/24 z'ukwezi kwa 12 mu gihumbi kimwe amajana 1974. Urumva navutse haheze kuba makuba mu gihugu cyacu cy'u Burundi 72 ariko ico gihe twavukiye nyene mu gihugu cyo kiriyubaka cyo kana kirasubira kandi gutora itoto ako tuvuka bitoroshe. Navukiye mu muryango w'abantu baba Islam kandi bafise umugore arenze umwe ncamvuka ku mugore wo hanze ku ruhande urumva bo muhira ntivyari vyoroshe kubana nabo ariko mu bintu vyatumye cyane cyane numva ko nshobora kuririmba nuwo mutima wo kumva yuko nabo naravukiye ikimazi numva ko hari ikintu cy'akamaro ngomba kuzogirira umuryango n'igihugu. Ico nico cyatumye niyumvamo ko rimwe nshobora kuririmba ariko ntivyoroshe natanga gukina umupira nja muri théâtre va muri théâtre agira ahantu numva yuko atakindi gisigaye uretse gusohora ijwi riri mu mutima rigasokora isongwe nkirije gusobanya.
mu midiho myinshi ku myaka 16 ucuza uririmba umudiho wa reggae reggae ya nararaba amaritme menshi baririmba nkabona ari indirimbo z'amazuki ico gihe nizo zari zigezweho amarap hari hagezweho ibintu by'ama blues ama country hari harimo ariko parti imwe y'abantu bakunda kuririmba reggae music je rero mu mutima wanje numva yuko message mfise atari ubutumwa unshobora kuzotanga nkeme nkavunikira nkakora kugira ngo nk'amahera yo kuja muri studio nshobora no kuzomenya guitar no kuzomenya ama studio hari no kuzogira ngo nubake izina ntivyari vyoroshe natangiye kwiyumva muko nshobora kuririmba ndi muri école primaire nyene ngaho Ingozi bampamagaye kuririmba Burundi bwacu ndirivye Burundi bwacu bari abanyeshuri bose baca bankomera amashini akana gatoya ndibaza impamvu directrice arambwira ati brother urazi gucapa cyane ariko impano yawe no kuririmba birimwo uzobibandanya ariko witonde ugiye discipline kuko umwuga kuririmba uragoye iryo jambo directrice yarimbwiye haraheze imyaka 33 ariko nubu nacarigendera urumva rero yuko uja gushabura togota ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi umuntu ava kure kugira ngo agera ashaka kugera iyi ritme ya reggae niho numvise ariho hantu hameze nk'ubwato bugendera ku mazi ataduga cyane kandi atamena cyane agendera ku muvuduko mwiza wo kwerekana nimba ushaka kuririmba umuvyeyi umutumbere neza umubone akamaro kiwe kuva kikuvyara kugeza aho kuriye ni waririmba umwana ubona umwana ubwiza bwiwe akiri mutoya kugira ngo azovamo akamaro ni waririmba igihugu umenye ubwiza bwacu umenye n'icyo tuma gasira umuco mwiza w'akaranga k'ico gihugu bigatuma Burundi butera imbere nk'umuzinga ibyo byose rero byari ibintu atayindi nzari haretse kurimba muri reggae music ko nabonye abandi barasta bakuru bose baririmba amahoro ari Bomale ari Peter Tosh ari Lucky Dube n'abandi bose badutangurije baririmba ya mahoro n'urukundo wareba muri Bibiliya ugasanga Yesu nawe yaririmba amahoro n'urukundo wasoma muri Quran ugasanga Muhammad yaririmba yigisha amahoro n'urukundo umva ni yanzira nyine kumvisha ko abantu tugomba kugendera ku mahoro n'urukundo kugira ngo Imana twishimire kandi ibyo dukora ntibizobe imfa gusa ku waturemye kuko Imana bugiye yaturemye umugambi mu Rasta ku myaka 16 umuziki Ngozi mwari mufise umustar umwe gusa yitwa Chanjo Hamis nawe nyene kiyagiye ari Bujumbura ndakene kumenya Saidi mbega byari byoroshe guhera umuziki hagati mu gihugu narijya wari umunyeshuri ico gihe urumva Chanjo Hamis yari kumwe na grand frère wanje Ali Hakizimana muri Orchestre Nationale Bujumbura baririmba muri Orchestre Nationale n'ibindirimbo zihagize igihugu cy'u Burundi ariko maze kubona muri Nancy muri 90 ntango gushaka kuririmba ndi Ngozi nabona bidakunda nsaba ko grand frère yondondera ishuri ngahe Bujumbura nca ndaza ngaho muri 90 nca ndiga muri Collège de la Comibu muri 7e 8e abandanya hajya aho niho vyatumye nshobora kwegera Centre culturel français kumenya agafaransa gakeya kumenya ukungene umuntu ashobora gusoma igitabo akamenya histoire y'abantu batandukanye bakoze ibyiza nka ba Che Guevara cankwe ba Karl Marx n'abandi batandukanye umva nacinza mu gisagara kuko nabona ariyo nzira ariko maze gusohora indirimbo zibiri gusa muri 93 haci haba magume nca mpungira Arusha hariho grand frère nyene yari yamaze no kwimuka ari Arusha ndamusangayo umva nageze Arusha mu 93 nca nsanga nicaye mbona babandi bose bariko baragwanira amahoro mu Burundi no mu Rwanda no muri East Africa yose ico gihe mu Buganda izo nama zabira Arusha aho nyene kuri Arusha International Conference Center ICC nsanga bose bari hajya niho nashobora kubona babagaza mbona babuyoya mbona abantu batandukanye bari hajya muri ayo manama kuko nabayeho Arusha pendant 2 ans ariko ngeze Dar es Salaam 94 nace nja kuri Centre culturel français kandi ntangwa gusoma ibitabo buke buke ncambona festival bashaka baririmbye bari munsi y'imyaka 10-20 bakiri ba jeune nda participa nk'umuntu asanzwe nyene nk'umunyeshuri mu bandi nsanga nabaye wa mbere mbaye wa mbere birantangaza cyane ko nafise imyaka 19 ico gihe nshafata indege ncija muri France muri festival yitwa Festival de la Paix à Mata muri Charente Maritime ndaririmba ahantu bita La Rochelle ndarimba Angoulême ndarimba Saint-Jean d'Angély nari muto cyane ariko les souvenirs ko bizacyari muri jewe nibaza yuko harimo de temps en temps nshobora guhura n'umuntu twabanye ibyo myaka nkatangara gose kandi haraheze imyaka urumva haraheze imyaka hafi 30 urumva rero ibyo bintu byose bigerekana yuko la carrière musicale ça n'était par étape
ariko hose naguma numva ashaka kurimba reggae umva mvuye muri France 1994 na cenja kandi kuraba u Rwanda numva ko genocide iheze nja kuramutsa bene wacu bari muri ico gihugu ndaramutsa nsanga nabo bari mu bibazo tubana nabo muri ico gihe ncankora orchestre ya mbere rero yitwa Isaro Band muri Nancy ko mbona kwida kwiyinca nsubira kandi kwiga muri Kenya Nairobi no Nancy kugira ngo nige tourism n'ibintu bya hotel management nabona ko umuziki udafise amashuri nabyo byaba bigoye nchanja muri Kenya pour 2 ans on va navuye mu Nairobi 98 après 2 ans na diplôme yanchasubira kandi Kigali Bujumbura ntangwa gutegura ama festival make ko nta dread mfise nca ndagwara ibintu bikomeye cyane rero nace ngwara abakurambere biwacu bace bahaguruka bose ukungene bangana baza basatira wa mubiri wa warubitse rino jambo bituma rero ko nja kwatigwa no kubandwa kugira ngo nshobore kuja mu miziro n'imiziririza yabasokuru no kugendera ku muco no guhabwa intahe y'abagabo no kumenya uburyo nzotatura batatanye mu gihe kizoba gikenewe urumva rero naciye mu ntahe y'abagabo ariyo mpamvu ijambo ryanje rirama kandi kaza rifise ubutore n'ubutwari kugira ngo rizokora no munsi ndiho rizokore nejo ntariho na hirya yejo cyane imbere kugira ngo twerekane yuko bishoboka ko umurasta ashobora kugira ico afashije mu kubaka igihugu umurasta ashobora kugira ico afashije mu guhindura igihugu nuko bikoza iyindi poem idasanzwe nza numva indirimbo yawe wenda umuruho dufite nawe udashira wenda ibibazo dufite nawe udashira wenda ibibazo ntibishira ibibazo ntibihera ibibazo ntaho bija ariko iyo uhumurije uri muri ivyo ku mwanya wiwe ko mwese ruva turakura kurona mu kugira ibibazo no mushobora kubuta bifise nutwenga ubifise kuko nawe bishobora kuca ejo mu gitondo bigushikira ko ikibazo ntikigira umupaka ivyo rero kwari guhumuriza abantu bari muri ivyo bibazo kugira ngo bumve yuko one day Imana ishobora kugufasha ibintu bikagenda neza man. Gahini ntiyari mubi Haberi ntiyari mubi bapfuye ivy'isi Iryo ndirimbo irakunze kuvuga ko na cyane ko wavutse mu muryango papa wafise abagore benshi yoba inspiration yavuye mu muryango wanyu ayo makuru yo bariyo yameza amenyo nivyo yameza amenyo yavuye mu byo nabona kuko naragenze ndabona nabonye byinshi nanahuye n'abasaza bangabandi murana abavyeyi nabonye nebiyangira abandi urumva hari ibintu nyene guma ubona muri societe bakwigisha bishobora kuba biri ku muryango wawe bishobora kuba ku muryango w'ahandi ariko ku muryango wacu sabere wovuga ngo nibo bantu bari batunganye hari harimo ibibazo hari harimo kugwanira agatongo gatoya gahari hari harimo kutumvikana kubera kumwe ari umurasta undi atari umurasta ariko jewe nababwiye umuryango wanje ati simbaye nyiri busage kubera ubusa hari impamvu ijambo rino jambo ry'umuryango mo kurigeza kure kugira ngo umuryango wacu uzomenyekane kandi bamenye ko havukamwo abantu babanege aya majambo rero y'amanege nayumvira kenshi cyane gose mu gihe nabanicaye ndi jenyene nigunze ariko kumva nk'ijambo ngo atugurafata nk'agati kingegene ukagagegena bugenegene agati kingegene ukagafata ukagagegena bugenegene ukakitaza none ukakajugunya bujugujugu wakajugunya bujugujugu nikagende kavuza umuduri uzobura kinege bisigura yabisigura bwa buhizi nabutware uba kugafata kajya gati kingegene ukakagegena bugenegene ukakitaza ukakajugunya bujugujugu kakagenda kadumera cyabane nk'ikiyago n'amateka y'abasokuru cyabari kiyago cyo kwibuka kero ko byari bimeze kwari nko guterama nkaho hambere kwari nko guterama SAIDI BRAZZA araje arasohoye imiziki yameze amenyo n'iyindi myinshi cyane kuba umurasta benshi urakunze kumva abarasta twumva amahoro twumva urukundo kuva ufata ingingo ukavuga ati je ndabaye rastaman urabona ko ari ikintu cyahindutse mu migenzo mu kibano nuko wari usanzwe uri muri kamere yawe ahubwo nasigaye ndi wa undi nari ndi kuva nkivuka ko sinigeze mpindurwa na development ngombe ntwagwe n'ivyisi cyane ngo nibagira umutima wanje
nicyo cyatumye nshobora kuba ndi umuririmbyi yagenze ibihugu byinshi cyane kandi muri struggle nyinshi cyane kandi atigeze yihebura cyangwa ngo atakaze icyizere naho ibihe byo byaba bikomeye ari mu bushu umuntu yagenda afungirwamo ari imbaraga sarinda zamujya ari inzara cyangwa agahinda kuryama hasi ariko ntibyigeze bita Valeri yundi we kuko nari ndiwe ntiyari hanze mu wabona yari mu mutima wanje wo ngomba kubamo niyo mpamvu ubona nino munsi ndiko ndakoyagira rino jambo nibaza ko uri kure ariko arareba kino kiganiro biza kumwigisha yuko ko kubaho ari kubana kandi gukora neza idahera n'ikiza ukoze kizomera niwateragira inabi izomera niwateragira neza uzosarura amahoro niwateragira inabi uzosarura urwanko uzobuhomvye kora neza mu aho uciye kuko ejo niwomenya aho uzokwirugeze umva ni za mpanuro nyine twubaka society je nibaza yuko peut-être on contribue mu buryo tutabona ariko iyo ndebye nka buri kuki indirimbo ihayagize ntayo kwikukira ku Burundi ukungene ivuzwa ku maradiyo ku mateleviziyo mu stade tariki ya mbere mu kakaro biranyereka ko hariho umunezero wamvuye mu winjira muri benshi kandi bikibandanya numva ico cyonyene kirandutira kuba no bafise byinshi nkatakaza umutima itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho Uburundi bwacu bwatigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye koma amashiba n'ubo mu gihugu cyo kuri uyu munsi w'agahimbare Uburundi aho bwibarutse imfura imwe y'umuhungu urumva ni indirimbo wumva ariko zikakubaka muri wewe kandi zikumva ko ziguha icyizere cyo kwikukira kuko kwikukira se tariki ya mbere mu kakaro kwikukira ni buri munsi muri wewe misho ugomba kuvyuka wikukiye ukikwikira none wamara kwikukira ukikwikira kiyambika neza ugafungura neza ukaja ku kazi ukaba ufise rero kwikukira kwawe ariko wiriwe umuhira ntuburi kukira takazi ufise uri kuraganya ntuburi kukira ariko ukunda akazi ukunda iterambere ryawe ukunda umuryango wawe bizo kugeza no ukunda igihugu cyawe ariko urumva ujya kurishira ku nama ibitangura ahuri niba udakubuye ahuba ntiwovuga ngo hanze ngo hasa nabi habwo nawe usa nabi ukora umuhiri wawe hasa nabi ariko niba hasukura bizotuma nundasukura iwe nundasukura iwe twese duse mu gihugu gisa neza cyane ijya ndirimbo yanditse uri muri mood imeze gute uri kuki uri kukiye indi ndirimbo mama wanje sije nayanditse indirimbo mama wanje yanditse mu 60 yari mu kuri wayifebe ingozi igihe Burundi bwikukira akaba ari yashoye kuririmba iyo ndirimbo imbere y'abategetsi bakuru mwambutsa nibaza yuko ashaka kuba yaririmbye umugani wa David Gasore yaramaze kwitaba Imana ariko yaguma yindirimbira nkiri muto yaguma yinkundisha gukunda igihugu kurusha kwikunda nkundisha gukunda ineza kurusha ikibi urumva rero ndirimbo mfise amateka maremare ndashimira cyane nyakwigendera president Pierre Nkurunziza kuko yamfashije ndamubwiye ko nshaka gukora indirimbo yo kwikukira aramfasha kuja muri archives zo muri presidence turondera ijambo rya Gasore kwijambo rya Gasore sinari kurironka ko yapfuye ntaravuka ariko numva ijambo ryiwe nijyaja muri iyo ndirimbo byogira akamaro abavutse abazovuka ejo batabonye gwa Gasore batumvise batoshobora kuza kuridira ko bazoza bamwumva gusita iki ya mbere mu kakaro amva ijwi ryiwe ryatumye rero risohoka benshi bakumva impanuro ziwe abandi benshi bakaramumenya nizera yuko natwe twaramenyekanye cyane kubera gwa Gasore kubera ari muri ya ndirimbo nibazi yuko nari kuba ndayikoze Genesis ne kumenyekana cyane kubona narafatanyije n'umugani watari umugani Rudoviko Gasore yatumye indirimbo igira mu mitima yose kandi itana hamwe yigamiye atamugambwe atabwo kuko nivyo ashaka Burundi bwa twese hamwe atanumwe akumiriwe kicere ngaho nyene 2009 SAIDI BRAZZA tuza tubona avuye mu gihugu cyo genda kwibutsa ko wari ufise umufasha wawe w'umuzungukazi uravuye mu gihugu benshi baravuga atagiye kuba Bruxelles abandi nabo atagiye gukora ayo muziki SAIDI BRAZZA umuziki tubuhebe ntitubivyitege
vyari bimeze gute kugira uve mu gihugu bro? Bon, nagiye Belgique kubera ko umva naheruka mu Bufaransa ico gihe muri 94 urumva ko haraheze imyaka myinshi ntarasubira kandi Buraya. Ariko nasubiyeyo sasa ndi kumwe n'umuntu avuka i Buraya nshikira mu muryango y'abazungu babandi nyene badukoloniza, mbana nabo nsangira nabo, ndavyarana nabo, umwana mwiza cyane iwacu no. Ariko haragera aho mbona yuko après tout ça ngomba kandi kugaruka mu gihugu cyacu. Ndagaruka muri 2013, ndaza ndabingozi umwaka umwe, ndavayo 2014 ndaja mu Rwanda korerayo. Maze gukishika mu Rwanda 2015 yashiba haba bibazo bikeya mu gihugu, bamwe barahunga, haraba ibibazo bituma yuko ndindira gato kugira ngo ndabe yuko umuco mwiza kandi wogaruka kugira ngo dusubire kandi kubandanya ico gikorwa cyo kubandanya turirimba. Ariko aho umuntu wese abari si ngombwa yuko umuntu agukunda ngo akuguma kura mu maso. Hari n'umuntu ashaka kuba ari kure cyane mu bitero vyakora akagufise urukundo, akakwibuka, akakuzirikana, akagufasha ibyo ashoboye, akakwifuriza gutera imbere kandi mutari kumwe. Ibyo rero biba bikomeye cyane cyane iyo ukunda nk'umuryango wawe uri kure yawo. Kenshi iyo experience tugize muri ibyo bihugu byo hanze, ariko umu artiste n'umuntu atagomba kwicara ahantu hamwe, uragenda hanze ukagaruka mu gihugu, ukavayo ukagera kugereza mu bindi bihugu kugira ngo urabe yuko etoile yawe eske wakira babandi gusa muri kumwe cyangwa ugeze Dar es Salaam uririmba abantu bo muri Dar es Salaam bakaryoherwa, ugeze South Africa uririmba abantu ba Johannesburg, ba Pretoria, bari Soweto bakishima nkuko uririmbira Barundi, ugeze Brussels umva ni experience ituma umuririmbyi umenye ukuntu wiyadapta bivanye na public uri kurakorera, urebye ukuntu bameze. Sasa kenshi rero ivyo byose bituma rero uba ugira force interne na capacité muri bya bikorwa byawe, muri composition ukagira force muri arrangement musical, ukagira force muri surtout mu live music, bituma urigiye kuri stage naho ukora concert imwe mu mwaka. Ariko abari ikintu gikomeye cyane gose, atari ibyo kuririmba mu tubare bya bisi yose abantu bakora, ahubwo akaba ari ikintu gikozwe ugiye kuzana fruit gikorwa cyawe gishasha kimaze imyaka myinshi wararimye urindiriye ko kisohoka. Ariko twigene turi muri jaya baririmbyi bo kuja kuririmba indirimbo z'abandi kugira ngo tube ahubwo tugwanira indirimbo zacu kugira ngo nazo zizoje muri izo ndirimbo z'abandi. Urumva kugira ngo sasa uronko umwanya wo gukora indirimbo za kugira ngo zizoje muri archive y'indirimbo z'abandi bazosubira mu myaka y'imbere, ifoko utaririmba iz'abandi cyane kugira ngo bidatuma utakaza umwimerere wawe, parce que les autres arimo bafise capacité bagashaka gukora indirimbo z'abandi majana 3 n'indirimbo y'akayibuka. Ariko harimo abandi bace bagira kugaca usanga ari byiza indirimbo z'abandi n'akarimbo kiwe kamwe konyene ntakashoboye gukora kandi ari mu artiste. Biriko biza kwini poem idasanzwe. Tuzatwumva ngo uri mu Rwanda. Mu Rwanda tundi kurakora ibintu bikomeye cyane. Ako tuzatwumva ngo Rastaman gwagezi wawa. Turavuga tuti musaza ajya mu bintu ati wawa gute? Murasta agera kure cyane. Murasta aragera Zanzibar, Stone Town, akagera Brussels, akagera Mombasa, akagera Nairobi, akagera Kampala, akagera Bujumbura, akagera Kigali, akagera Iwawa. Arumva bari Rasta International abagiye kuramukanya. Ariko après na Iwawa hariho na Mageragere naho nyene yari prison nziza cyane. Twafungiye mu mwaka muzima kandi hari experience y'ibikorwa byinshi twakoze muri ico gihe twari ngaho. Nibaza yuko mu buzima ugomba kwitega kubona ibyiza n'ibibi kuko byose bigomba kuguca ko birakwigisha kandi ikitakwishikira gukomeza. Watubwiye ko agiye mu busho butandukanye mwibera abajama n'ibihere. Vyari bimeze gute? Wazira ikiga SAIDI BRAZZA? Bon, je sinibaza yuko nta makosa menshi umuntu yabakoze mu Rasta n'agatabi gusa nta kindi. Agatabi ko ku mugongo w'ingona. Urakaza agatabi ko ku mugongo w'ingona. Ngo fata kuw'ingona. Nako ngaho gatabi abarasta kenshi usanga bababaza impamvu bakanywa kandi baragasanze ku isi ngaha nyene ari cimeza. Ariko bon ni bihe ni ikintu Imana ibishaka kugira ngo ikwereke yuko harimo bari mu bundi buzima bukomeye kuko abo twari kumwe muri bwo busho basanga bamwe bafite ibyaha bikomeye by'ubwambuzi by'ubwicanyi by'ubusahuzi
bitandukanye byo kwiba amahera menshi mu mabanke ugasanga ari n'abantu ba cambrioleur ariko nkagerageza kubana nabo neza no kuganira nabo bikatuma habwo nongereza public no mu bantu bafunzwe nkabanzi ko mfise abantu 30 bari mu ma prison bumvise indirimbo nshasha ya Brazza bavuga tujya ni mwene wacu urumva rero ko it's a good experience. Ni ikintu kidasanzwe Rastaman gogwa gatabi k'abantu bakuze hari ibihugu bikemera biri legalize it kuko n'umuti mu bihugu bitandukanye baramaze kubona ko ganja atari kintu kibi muri society ahubwo ari gitegwa gishobora gufasha abantu mu bijyanye n'ubuganga mu bijyanye n'ubuvuzi bwo kuvumbura imiti itandukanye harimo n'ikinya harimo za asthma harimo indwara zitandukanye urumva ababikoresha muri iyo nzira birabagira akamaro abarikoresha mu buryo bubi nabo nyene bikabagira ko ingaruka ariko twe twitabi kugira ngo tugiriye inspiration ya rasta ntitwicwe n'inzoga urumva tube informe man tujye ivyamwa tube inspiration tugire inspiration ya ja Rastafari imana y'abarasta bikomeza kwindi point idasanzwe hari abantu babona umenga bagira ama prejugement benshi ukabona ati nta murasa atanywa stick nta murasa atagifi no nirabizi abarasta benshi babafata harimo barasta biyoberanya bakishyiraho amarasta ataribo ukabona afise dread ukakibaza ngo ni rasta kumbe muri we ni look gusa yashize mugira ngo yibandanyiriza akazi karimwo hariho abantu bafise ama dread bari mu migwi igwana mu shamba harimo nk'abari abakorana Joseph Kony bagwanira amategeko 12 ya Jesus Christ babafise dread ndende bagwana aho baciye atana mu bahasiga ariko babona ngo n'abarasta wabona ko umurasta ukacebaza ngo ni babandi ngo bakunda karanga bakunda amahoro kandi abandi ugasanga bashyizeho rasta abapede abandi bashyizeho rasta kugira ngo bakore ama game bihishe muri society ariko twe tugora Rastafari yacu ubusage bwacu n'ubw'amahoro n'ubwo kuduconnectara abasogokuru bacu kandi ni ikintu gituma ubwenge bwacu butumbera budahusha ico umutima ukubwiye guco gukora nico kiba gifise akamaro umutima wacu tubwiye gukora rero iciza kiruta kibi kiza rero mu gihe kizoganza isi mwene muntu azobaho mu mahoro nka paradise ariko kibi kiguma kiganza kurusha neza kibi kigizwe inyuma ku buryo niyo ukoze neza babona ko ari faiblesse urebe umuntu cyafise umutima wo gufasha kandi gufashanya nibyo byatumye tugera naho tugeze nabo barafashijwe nanjye narafashijwe baradukarabije baratwambitse baratwogeje baratwigishije baradutabaye dushonje baratuhaye indaro baratugaburiye baratuvuye umva bagufasha ni benshi muri societe kugira ngo uriwe hari abe kwigishije umva byo byose byerekana ko umuntu acakura kugira ngo aca maboko y'abandi kugira ngo abe icyagomba kubaco natwe rero turabarasta amahoro tuma dusasagaza umutima w'urukundo no kusigasiraga umuco wacu kugira ngo akaranga kacu ntigacike ngo gatatane kubera ibihe turimwo ari ibintu byo guca ibiti no kubaka etage ariko twibuke ko hariho n'inkende nazo zikeneye igiti kandi ariho iwabo ari muhira na za nyoni zacu zikeneye igiti kuko hariho hari icari natwe dukeneye igiti kugira ngo turonke agatutu natwe dukeneye igiti kugira ngo turonke n'agatebe two kwicarako n'agakwiko gucana ibyo byose rero bizotuma dukunda ivyo hanze ariko tutibagiye ivy'iwacu ukunda ivy'iwacu rero bizodukomeza bitume na wanda tuzana ivyo hanze bidukura umutima tutabifata nk'abatagira ivyabo kuko icyo ushaka iyo umuntu azi icyo ashaka natora icyo abonye iyo umuntu afise icyo arondera umuhaye kitaje akubwira ati icyo si cyo natwe rero tumenye imiziro n'imiziririzo y'abasokuru bacu tumenye intarengwa z'intambuko zacu mu mico n'imigirire y'abasokuru bakunda iki bakora iki bari bamwe bakunda ubumwe bakunda gukora bakunda karanga bakunda gushigikirana ivyo rero byose nitwabiraga abatuvuka ko ejo tuzosiga isi nziza urumva rero turacari twiruka duhereza gakoni abakiri bato nabo bazokwiruka guturusha ubuzima we have a mission utubwiye ibintu bikomeye cyane ubuzima bwo mu gasho bumeze gute
ntuhatinde cyane mu gasho bawugaye tu uri ngaho ukiyumvira ryari gikuta kizokuguruka nawe ubone hanze uri mu gahinda ko kwiyumvira ivyawe n'abawe wasize hanze ko bimeze uba wigunze ariko ugahumurizwa na wa mufungo mwicaranye akakubwira ati humura imyaka 10-20 uzoyiheza hanyuma uzosohoka kandi ubeho nk'abandi umva ni espoir baba bakeneye abantu babaha icyizere kurusha baba inguvu benshi bariyahura kubera nyene kubona ko batazova mu gasho abandi ugasanga ntibagikaraba kubera ko bavuga ati dakarabirande ariko n'abandi bafungo bakabandanya gusenga bakandaza Imana akamara costume kiwe ku munsi w'Imana akaja muri eglise akavuga ijambo ry'Imana ati rabaho yobu Imana yamukuye ati wewe ibibazo ufise ngaha muri akagasho ati nibitoya harimo abari bafise ibirenze ariko Imana yakuye mu cobo irabaduza umvane kubaka icyizere mu bagikeneye nko kubana n'abamayibo bari mu ibarabara ukabahumuriza nko kubona abakecuru n'abatama bari mu zabukuru ukabafasha gusaza mu mahoro ibyo byose urumva reggae is a mission, is not in a competition. Reggae not in a competition, reggae is in a mission. Na mission yacu niyo nyene ibyo ndiko nakubwira numva bibereye kuri ko arumviriza afise ugutwi kwa mahoro n'urukundo mu mutima wiwe avuga ati amaso n'umutima wanje sinakaranga ni ibintu bikomeye cyane mu myaka ya kera twarabona reggae bashikiriza ubutumwa ugasanga n'ubutumwa buvugira umunyagihugu bakavuga bamwe mu bapolisi bitagenda neza bamwe mu bandi bantu haba n'abadutwara bakavuga ati nibi mu butunzi cyangwa iki kigenda neza ariko imiziki nitukibona tuvuge ko ari umuhamagaro wanyu wahindutse cyangwa naho nta bigihari mu gikebura abatuyobora bon je nibaza ko I'm not a politician, you know, I'm a Rasta man movement. Je ndi mu Rasta sindi politician. Sinja mu mugambwe, sinja mu kuvugira idini, sinja mu kuvugira gatumba cyangwa kuvugira karere oya. Je ntanga umuco w'amahoro. Iyo mission rero mfise intandukanye na wa wundi aduma ku rutoki ngo kanaka ni mwiza oya. Twese turi beza tubishatse. Twese twakunda igihugu cyacu kimwe tuzokundana. Je ndirimba ubwiza bw'igihugu kurusha kuririmba ubuyi bw'umuntu cyangwa bw'umugambwe cyangwa bw'akarere cyangwa bw'agatumba. Ibyo bizatuma rero reggae music yacu itaba ya reggae itoneka oya ntibabaze ahabwe humuriza. Iba ari reggae isubiza umutima mu gitereko kabahungabanye nibi bitwaciyemwe n'amakuba twabonye. Si reggae yo gusubira kandi kubabaza uwari we wese ngo dusubire muri kahise ngo wagize ikingo je nagize ikoya n'igihe cya reggae yo kubabariranira yo guhumura yo kuvuga ati igihe cyaje cyo kubabarana kirageze igihe cyaje cyo kuba abana b'abarundi kirageze igihe cyaje cyo kubana mu mahoro kandi kirasubiye kandi kiriyerekanye umuco n'amaremba rugurutse nta numwe ari nyagupfa twese turawurundi tugomba kubaho uwo muco kugira ngo dushikire twese nuko dutekana muri twe tukumva ko takiturutira kuba turi bamwe kuko basokuru baturaza ubumwe ubwo bumwe tuzoburaga abazotuvukako izo ndirimbo rero abaririmbyi bamwe basa nk'abaririmba basa nk'abashigikiye bari kugira ngo berekane ko abari beza bari atari beza sico gihe cyabyo ubu ni gihe cy'imbabazi ni gihe cy'umuco ni gihe cyo kumva yuko vyarabaye twarababaye twarahunze twaragowe twarapfuye abandi barakize ariko turacyari bamwe duhuze gute kugira ngo turashaka umuhuza nta muhuza hari umutima wacu wo duhuza ko turi bene mugabo umwe umva icyo cyose rero kikora ko reggae tuko turakora ni reggae yo gusubiza kandi ishiga ryabuze kugira ngo duteke ku nkono iwacu kandi twese turi bamwe umva turi nyabutatu tamenwa ishiga rimwe riguye ntiwarika ariko twese turi kumwe strong enough umva iryo jambo ry'umwe rero niryo nyene ritsinda agahinda ritsinda ubwigunge ritsinda ububaba rufise mu ishamba ritsinda uri mu nkambi ritsinda uri mu gihugu ibaza bene wacu bazotaha ryari twese tukumva ko aho duhuriye twese hamwe ari kuri sentare kuko Imana yaremye ntare rushatse cyamba ntama ariko ntibyamubujije kurema sentare sentare
yarirenze ntare rugamba cyambara ntama, yarirenze ntare rusha cyambara ntama, kuko yari se wa ntare, yari intahe duhuriza hamwe twese ikaduhuza nk'aba atamuto tamukuru. Iyo rero ntahe y'abagabo nizokora n'ubu ikadusubiza igitereko, ikadusubiza ijambo, ikadusubiza ijunja. Aho baririmba bumva bashaka kuririmba, abababwira ati mukora ibi kubera inyungu zabo, babibabwira toya hago dukore biriya kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Kuma dusa n'abasozera twakurikirana benshi, ufise vyinshi tuyagiye, nike kintu cyagikenewe tutova ngaha tutavuze? Bon, ikintu cya mbere numva gikene cyo gusozera nuko babwira yuko nagarutse kandi ndi SAIDI BRAZZA wa undi nyene mu mahoro n'urukundo, abanje na band yitwa Ikuzo Band. Iyo Ikuzo Band ni band yanje ndiko nakora n'abajene bamwe bari Ngozi, harimo Jiso nawe nyene ari ngaha muri Capital, harimo Fabrice, abona ni ntare z'abajene bari talentueux ndiko ndazana kandi muri game Bujumbura kugira ngo bashobore kuboneka. Ariko ndiko nakora na Manak, Maison d'art et d'artisanat et de la culture et du tourisme. Ni réseau izohuriza baririmbyi n'abakora art bose ngaha, n'abacomedians n'abantu batandukanye. Nibaza ko Manak ishobora kuba inzira imwe yotuma ibibazo vya piraterie hamwe na droit d'auteur n'ibibazo byose bijanye n'ukungene droit z'abakora ivyo bikorwa byose bitabateza imbere na tourisme kandi tukayiteza imbere. Nibaza ko Manak ishobora kuzoba igisubizo kimwe cyotuma haba intambwe nziza ku muntu wese afise impano akoresha amaboko yiwe, ikashobora kumutunga kandi igatunga n'igihugu, igatuma n'igihugu n'amaboko yiwe agira akamaro, umuryango agira akamaro n'igihugu. Biko biza kwindi poem idasanzwe, sinzi ko duhereza ko kare akakapera, hari indirimbo za kira atari wenda atari burikukiye, hari indi ndirimbo iryoshe nibagiye wogera duha akapera kabisa dusozeye. Sindi igihume sindi mbwanda umuntu nk'abandi, kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi, nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi, nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Simbona nk'abandi bose, sindababona mu maso, ngo mbone intwengo yabo, simbona ukwinyeganyeza kwabo hamwe n'amajwi arenga, ariko ndafise ikibanza mu bandi. Sindi igihume sindi mbwanda umuntu nk'abandi, kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi, nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi, nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Sinumva nk'abandi bose. Thanks very much Mukubito TV. Nice man, abantu bose big up kandi peace and love. Tuko turakorana na visage artistique di Burundi kugira ngo dukore vab, dukore concert yo kwibuka Chanjo Miss ilo 6 avril, turi kumwe na Baby Joe n'abandi baririmbyi bakomeye. Ndibaza ko nitwabahamagara muzoza neza cyane. Queen Poem mureka nabashimire mwebwe mwese mwavyo muri mu murabana natwe, ndamusaba Rastaman boss aho bari kuri mikoro juste gala like Hadron for Morris ke Black Mansion Black, ndabura tumukabandi ndiribiza vyose byo kumbuka no kubiri ko vyose birababaza. Behind camera yari umusaza. Bye bye, ciao, hasta la vista. Ula ushilo mushilo kushula none, peace and love Rasta. Yeah man.